Ndabaramukije mwese musanzwe mukurikirana Aigle Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Lena mutuje na sport news navuga ati namakuru y'inkino aho tugiye tubashikirize ingene bihejeje kugenda aho navuga kuri Ingoma Stadium aho hari kubera finale ya Super Cup navuga ko ari urukino rugurura ihiganwa y'uno mwaka w'umupira w'amaguru wa FFB mu Burundi. Nakubwira neza yuko kanda subscribe ni butari bwa kandi subscribe kuri Aigle Burundi TV kugira ukomeze kuronka makuru kandi ku mwanya ushikirizwa na Simba from Side intara y'umumanuko. Hama novuga yuko urukino ruhejeje kurangira rukaba rwaciye mu penalty aho navuga ko urukino rwashoboye guhuza Flambeau du Centre hamwe na Aigle Noir Cs Aigle Noir Sports. Hama novuga yuko urukino uko rwagenze ku munota wa gatanu Flambeau du Centre yatanguye kwinjiza igitego cyashoboye gufungwa na Gakiza Aime ku munota wa gatanu gusa. Igitego cya mbere cyari cinjiye hama kiza kugomborwa na Kamara Kalim ku munota wa 34 hama ku munota wa 68 Isko Said Fatak yasazoki n'umugwi wa Aigle Noir Sport yongera arongeza igitego inyuma y'igitego cya mbere cyagombowe cyagombowe na Kamara Kalim. Icya kabiri cyinjizwa na Said Fataki ku munota 68 hama uko vyace bikurikira ku munota wa 78 umukinyi yitwa Edson Munaba ku munota 78 yaciye agombora igitego cha Flambeau du Centre aragombora igitego bicaye babiri kuri bibiri aho yashoboye gutsinda igitego ku munota wa 88 baca baranganije Aigle Noir Fighters ibitego bibiri na Flambeau du Centre ibitego bibiri hama niho baciye baja mu penalty aho Flambeau du Centre yashoboye kuca itahukana igikombe mu mwanya muto. Ndabamenyeshe uko penalty yashoboye gutegwa. Ndagutumire kwanza gukanda subscribe niba utarakanda subscribe kuri Aigle Burundi TV kugira ngo ukomeze gukurikirana amakuru na yandi acha kuri Aigle Burundi TV. Twigera turyama tuguma kugikorwa hama penalty uko zashoboye gutegwa. Penalty ya mbere yatewe n'umukinyi wa Flambeau du Centre ariwe Jafet Niera arinjiza mu nyuma hatera mu Aigle Noir Nicolas Kanyamukenge arinjiza Kapera Dogwis nawe arinjiza Ineza Abdi wo muri Aigle Noir nawe arinjiza Mugisha Blaze wa Flambeau du Centre arinjiza Bukuru hama Kanyimba Stefan wa Aigle Noir yashoboye guhusha hama ntibahezwa Dieudonné wa Flambeau du Centre arinjiza Bukuru Samil wa Aigle Noir arinjiza aho bica birangira Aigle Noir Fighters ishoboye kubura itsinzi yo gutahukana igikombe cya Super Cup hama Flambeau du Centre irategukana. Hama ku makuru na yandi ndagutumiye gukanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana amakuru na yandi acha kuri Aigle Burundi TV. Turabakunda cyane. Hama commentaire yawe irakenewe kugira tumenye ingene nawe washoboye kwakira ugo rukino rwa final rwa Super Cup.